Inyigisho zerekeye uko umunyamuziki uko akwiye gutunganya umuziki wiwe ndetse nuko yokoresha ibicurangisho bitandukanye zatunganijwe n'Ikigo Marahaba Music Expo kuri uyu wa gatanu, zatunganijwe mu ntumbero yo kwiga ubundi buhinga bushasha babifashijwemwo n'umwigisha ava mu gihugu ca Swede Tobias Grimm, kandi ko hariho n'akarusho kazoboneka mu bijanye no kuvuza igitari. Bivugwa na Sindakira Unidas asanzwe ari muri Marahaba. Nawe nyene yaje dushigikira kugira ngo ishure yacu igire ico rironse muri aba bantu bafise ubumenyi baje bava hanze baje gushigikira Centre Marahaba. Izi nyigisho zari zijanye n'igicurangisho ca gitari naronse kandi bongereje n'abandi twari kumwe ngaha, bimeze neza cyane, izorora ikintu gifashije. Tobias Grimm nawe akaba ashima uko yakiriwe mu gihugu c'u Burundi, kandi ko yifuza kumenya byinshi mu bijanye n'umuziki ndundi, ndetse ko bazofashanya n'Ikigo Marahaba mu bijanye n'umuziki. How we can collaborate in the future, and I can come back maybe and teach and do workshop, play with musicians here. That would be a dream. Eka n'umwe yakurikiranye izo nyigisho akavuga ko hari byinshi yungutse ndetse n'ibigiye guhinduka kuri we. Sinashoboye gukuramo cyane cyane yaduhamagariye kuza turakorana n'abandi bahinga mu by'umuziki, ntutinye kuko akenshi abantu iyo tubonye abantu b'abahinga bakora mu by'umuziki turatinya kubegera kugira ngo dushobore kubakurako ibintu bitandukanye. Ni byiza yuko rero dushobora kwegera abo bahinga, ubonye umuhinga ukamwegera ukamubaza, kuko ntushobora kubura ikintu ushobora kumukurako. Ikindi naco ni gukunda kuvuzanya n'abandi, apana kwigunga je nka gusanga nshaka kwiguma ndivuza jeje nyine, mugabo kuja hamwe n'abandi biratuma shobora kwiga byinshi gusumba hako nari kumajeje nyine, kuko ndashaka kumva ibyo ndavugije je ntarinzi acadaye musaba akabinyigisha. Izo nyigisho zatunganijwe n'Ikigo Marahaba zikaba zigize 4.